Chancelle Bamuhaye w'imyaka 28 niwe yaraye aronkejwe agashimwe k'Inkerebutsi ya mbere mu mwaka wa 2024. Ni kuvuga uwa mbere mu rwaruka yashize mu ngiro umugambi w'iterambere giwe n'ikibano. Hari mu birori vyitwa Inkerebutsi Day vyabaye ku Musi w'ejo itariki 12 z'uku k'umunani kuri Cercle Peak mu gisagara ca Bujumbura. Ivyo Musi Inkerebutsi Day usanga wari umaze kuvyumva ukibaza ivyo ari vyo. Reka tubirabire hamwe mu nkuru nyamukuru. Amahoro neza, ni David, nizere ko meze neza. Inyuma yo gutanguza ibikorwa vy'indwi yahariwe isuku mu gisagara, yaciye aja mu bikorwa vya Inkerebutsi Day. Kuva nk'isaha 5 zo mu gatondo, President Evariste Ndayishimiye yirigwanye no rwaruka muri Inkerebutsi Day. Ikabibaye ku ncuro ya kabiri. Inkerebutsi Day ya mbere yabaye mu 2023 ibera kuri Jardin Public, aho rwaruka 11 rwashimiwe ku migambi myiza rwaranguye. Umusi w'ejo niwo waje kandi gusozera icese urugendo inkebuzo umukuru w'igihugu yaramazemwe imisi agendera urwaruka witunganiriza imigambi mu mihingo yose y'igihugu. Inkebuzo itunganywa n'ikigo cy'igihugu kijejwe gushigikira urwaruka gwitunganiriza imigambi no kugwiza akazi mu rwaruka paeje. Kuri uwo munsi harabi ivyigwa bitangwa n'abatandukanye, umukuru w'igihugu araganiriza urwaruka nabwo rukamushikiriza ibibazo rufise mu vyo kwitunganiriza imigambi. Haca hakurikira gutanga ubushimwe kugwakoze bigashimwa. Bisunga amanota y'umugwi washizweho gusuzuma imigambi hamwe n'abatora biciye ku mbuga ngurukana bumenyi. Ku munsi w'ejo rero harashimiwe Inkerebutsi 10. Uwa mbere yabaye Chancelle Bamuhaye ku mugambi wiwe dusangire. Ni umugambi wo kugaburira abana bo mu miryango y'abatwa ku mashuri. Chancelle yatahukanye miliyoni 20 z'amarundi. Uwo mwigeme akomoka mu ntara ya Kayanza, akaba arongoye ishirahamwe Hope for a Better Future. Chancelle ati indoto yanje nuko nobona abana bose b'u Burundi bafungura bakagira amagara meza, maze ntihagire usubira guheba ishure kubera ukubura ivyo afungura. Uwa kabiri yabaye Richard Hategekimana wo mu Rumonge. Uwo musore yatanguje uburyo bwo gutanga umuyaga nkuba ku banyagihugu bo mu micungararo yaharangurira imigambi. Yaronkejwe akabahasha k'imiliyoni 15. Uwa gatatu yabaye Timote nico yangereye wo mu ntara ya Gitega. Yakoze imbabura y'umuyaga nkuba, yaronkejwe akabahasha k'imiliyoni 10. Urwaruka indwi rusigaye rwose rwatahukanye amafaranga imiliyoni 2. Mu ijambo giwe umukuru w'igihugu yagize ati umugambi paeje ubwa mbere tukiwutangura twese ntitwabona neza ikizovamwo, mugabo ubu ivyimburwa twaraye tubibonye kandi ni vyinshi. Yagize ati twariboneye ko rwaruka ruri ku kivi kandi ko umutahe urwego rw'igihugu rwatanze kugira ngo rwaruka rushobore guhaguruka utapfuye ubusa. Harugwaruka twabonye neza ko rumaze gushinga umusingo ukomeye, batacumva ko akazi ari kuja gukorera leta, ahubwo bumva yuko uwo ari we wese ashobora kurema akazi. Yongeye kati ikindi twabonye nuko n'urwaruka rukorera hanze y'igihugu rwijukiye gukora ibikorwa mu Burundi. Baratashe benshi kandi n'abatatashe baraza gukora imigambi bagasubira inyuma. Aho iwanyu urwaruka rurorohewe mu vyo kwitunganiriza imigambi. Dutandukira inkuru ngufi nazo. Ba mustanteri b'amakomine ya Mpinga, Kayove na Musongati basaba kuronswa ibice 50% vy'amafaranga atozwa Ikarera n'Inyakazo. Aho ni mu ntara ya Rutana, aho hari ibibanza vy'iratiro vy'amasumo y'Ikarera n'ibimanga baratira ijisho vy'Inyakazo. Abo batware rero bavuga ko ivyo bibanza vy'iratiro ataco vyinjiriza ayo makomine barongoye. Mustanteri wa Mpinga Kayove Philippe Kanyoni amenyesha ko mu butunzi atakarusho bahakura namba, kuko yatozwa yose aja mu kigo cy'igihugu kijeje gukingira ibidukikije OBPE. Samuel Nibitanga aserukira ikigo OBPE avuga ko igisabo cabo bacumva, ariko ko nabo ayo mafaranga atari bo bagena ingena akoreshwa. Ngo yegeranijwe ajanwa mu kigega ca leta agakoreshwa mu migambi ya leta nyene. Mwomenya ko hari hishwa ibihumbi 5 ku Murundi n'ibihumbi 30 ku munyamahanga ba mu Burundi kubaje muri ivyo bibanza vy'iratiro uko ari 2. Ingenzi z'abanyamahanga zivuye hanze y'igihugu
nazo zirihishwa amadolari 20. Jean Baptiste Dalez, umunonotsi w'umurundi mu nkino zo kwiruka no gusimba mu burebure sans longueur, mu kwezi kwa Ruhuma 2024 yari yamenyesheje ko azoserukira Burundi mu nkino mpuzamakungu z'abagendana ubumuga Jeux Paralympiques 2024 ntagiserukiye Burundi. Yabimenyesheje ku rubuga rwiwe X. Icyabitumye ngo urwego rujejwe amahiganwa y'abagendana ubumuga mu Burundi ntirufise ubushobozi bwo ku rwego mpuzamakungu mu bijanye no guhindura ubwene gihugu kugira ashobore guserukira Burundi. Eugene Nsabayezu arongoye urwo rwego nawe agira ati ku ruhande rwacu twarakoze icyo twategerezwa gukora. Mwakoze kudukurikira. Aya makuru muyasanga ku mbuga za Yaga na Iris News. Ahanje tuzosubira ejo.